turagira amaseze impression kwandikira abantu kubasohorera ibintu bashaka ku mashini. Turagira avuga ati design kuvuga ibijya vy'ama invitation, tugakora amakarte, tugakora carte de visite, tugakora n'ibindi bitandukanye abantu bivanye n'ivyo badusaba. Turagira amasonorisation, turagira kamera, ifoto n'ibindi bitandukanye batanga gukora turaba dufise nuvuga mutaye muto cyane. Nuvuga ko twatanga kwiyungunganya turondera dufaranga dukeya, tuca tugira ko turarondera ahantu hari akamashini nyene tudafashe, turatangura tubona kudemara ako ga projet kacu kugira dukora ivyo vya informatique. Novuga byari ibintu bikenye, ntibyari biguye cyane, niho ikigo Payeje twumva ko caje gifasha les jeunes mu vyerekeye kwiyungunganya. Tusha turiyumvira natwe ko twocitura, hama turaheza turacitura. Hari ababijeje ino turabaza ngene vyogenda, batubwira ko bashobora kuduha financement mu mantuza yabiri ashoboka, uburyo bubiri bushoboka. Tusha tupasa concours yarabaye, tubamwo tuba ba kabiri. Tusha tubona gutangura ambe kugura utwuma dukompleta kugira ngo dushobore kushika ku ntambwe dufise kuri uno musi. Si heshi umuntu yabona gusohora ifoto, sindi umuntu ari bafite umukuru w'igihugu ntiyatwa ino nta hantu yasohokera ahantu hamwe. Rero aho twariyumviye ati nuko nivyo biryoshe kumva ko umuntu yasohoka intara agiye gusohoza ifoto. Ikindi kirakabiri twashoboye kuavansa nuko cyatumye turonka amahirwe, nta hantu bashobora kuronka connection internet, ushobora gutelecharger ikintu cya kiri kuri mail bakurunkiye, ushobora kugisora cyangwa ushobora kurungikira mugenzi wawe kuri kintu cy'akazi. No kuri novuga tuko tugatanga turetse n'ivyo kugatanga gusa, turagira n'amaformation. Nanacibagiye ko muri ari ngana mu stagiaire, turafise n'abandi ba stagiaire bashika kuri 4. Icambere ntihari yashajije nko kumuhabona, cyo gitume yo wumva aho turi nuvuga ati amasecretariat akorera ngaha ni vraiment nuvuga kisa nk'iyambere, niyambere sinona bide kuvuga ivyo byose byavuye. Kandi ubu turetse natwe turashobora kwiyungunganya, umuntu akashobora kuriha inzu, agashobora kwigura agahuzu atabanje kugasaba. Rero ni kuvuga yuko nukuri mwimbura Payeje twishimira cyane yadufashije kuri ico kintu, kuko tutabona ivyo vyuma kanaka vyotwusahiriza ko nababwiye ukuntu byari bimeze kare twari kuba twashize ngaha.